Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi. Izina ry'uwanje ni Feliciano Bankunguka, mumenyereye mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku muhora wa YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Uyu munsi tugira tuganire iki? Tugira tuganire kuri aya mazi mubona yaretse ngaha adatemba yitwa ikiziba. Ikiziba ni iki? Ni aya mazi aba yazanywe n'imvura hanyuma agatembera ahantu ntashobore kubandanya, ahandi hose murabona harakamutse mugabo yaciye aguma ateze. Aya rero aca yitwa ikiziba. Ikiziba ntitucitiranye n'igitanga. Yego, hanyuma rero tuca turaba mu mico kama y'Uburundi ikiziba bagikoresha iki? Mu mayagwa y'ikirundi baravuga bati ntuzogwe mu ruzi ugwita ikiziba. Umva yuko umuntu abwirizwa gutohoza agakora ibiroranye, ntazokore ibintu atabizi. Kugwa mu ruzi ugwita ikiziba, urumva yuko uba uriko uritiranya ibintu ugakora ibitari byo, bibaza yuko ata ngaruka bizokugirira, mugabo ugasanga ingaruka zavyo zirakomeye. Mu Kirundi rero baratoye amazina y'ibibanza y'ahantu hitirirwa iki kiziba. Twovuga nk'ahitwa Inyabiziba muri komine Bukirasazi, hakaba n'ahandi rero hitwa mu Kiziba, hariho n'abantu bitwa ba Kiziba. Uko niko rero iri jambo ikiziba ryashoboye gushika mu bwenge bw'Abarundi, barashobora kuza bararikoresha mu mvugo zitandukanye. Nuko rero murakoze cane. Uwoba azi ibindi bijanye n'iki kiziba yoshobora kuzobitubwira, hanyuma azoba akoze cane, abazobaterereye muri ibi biganiro vyacu. Ibyo nashoboye kuronka ni nk'ivyo. Murakoze cane, mugire amahoro.